nagira ndakubwire muntu w'Imana niba byukuri wewe uri mu mugambi w'Imana ibyago uri kuracamwo atari wewe wabyikwegeye, Imana izogenda umva, uzogenda wumva ikiganza cyayo kiri kuri wewe naho ubona bakunzi bahore CANAAN TV. Numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Nta usa nawe muremye w'ijuru n'isi, nta n'uburinganiye nawe. Ibyo dukorera ni byiza kuko n'ijambo ryawe ritubwira ko imigambo dufitiye atari y'ivyago ariko ni y'amahoro. Inzira zose ducishamwo zose zirashika, naho rimwe na rimwe tubona zirimwe amahwa, ariko mwami Imana iyo turi kumwe nawe nta kidutera ubwoba ko tuba dushigikiwe n'ukuboko gukomeye. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Yesu, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo emera guca muri iyo nzira kuko uri kurahingurwa. Haleluya. Kenshi hari ahantu duca tukahatinya, tukagira n'ubwoba rimwe na rimwe n'iby'Imana abantu bakabivamo, ariko ntibamenye ko aho hantu Imana iri kwiragucisha, iri kwiraguhingura kugira ngo uvemwo uri umusirikare yuzuye. Haleluya. Uri umusirikare yuzuye ashize ubwoba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuvayo, turasoma igice c'13, dusome kuva ku murongo w'17 dushikane ku wa 22. Imana icisha abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu cy'Abafilisitiya naho ariyo yari irashe, kuko Imana yibwiye iti aba bantu ntibazohave bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajana inzingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko abisirayeli baduze bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu ca Egiputa, kandi Mose ajana n'amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yarabarahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muzokura amagufa yanje ino muyadugane. Bava Sukoti bashika bacumbika i Etamu, aho ubugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira mwijoro. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira mwijoro, yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ibaboneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Amen. Imana ikuye abanyisirayeli muri Egypte iravuga ati aba bantu ngomba kubanza kubacisha mu bugaragwa, ndabacishe mu nzira izigura, inzira itari directe, kugira ngo Imana ibanze bahingure, Imana ibanze ibakuremwo ubwoba, Imana ibanze bakomeze, Imana ibanze ibiyereke bamenyane by'ukuri. Haleluya. Kuko ngo yaranavuga ati aba bantu hamwe no bacisha na muri nzira itumbereye bazohuriramo n'intambara mu Bafilisitiya, hanyuma bacika intege bataramenyera ngo babone gukora kw'Imana, bamenye imbaraga z'Imana, bamenye gutabara kw'Imana. Ati bazohava basubira inyuma, basubire muri Egypte, kandi Imana yifuza kubakura muri Egypte yubashikane mu gihugu c'isezerano. Muntu w'Imana, kenshi kugira ngo by'ukuri ushika ahiyaguye, ushike muri Rehoboti yawe, hari ahantu Imana ibanza kugucisha, hari ahantu Imana ibanza kugucisha by'ukuri kugira ngo niyagushikana mu mugisha yaguteguriye uzumenye neza
naho ndawushitsemo uyu mugisha uvuye ku Mana. Haleluya. Uyu mugisha uvuye ku Mana. Rero abanyisirayeli bari kugira baranagize n'ubwoba kuko bavuga bati none iyi Mana ko yatubwiye ngo tujanye mu gihugu c'isezerano, kandi n'ukuri iyo uri kuraronka amasezerano araryoha. Umengo iyi Mana iri kure yakubwira, umengo ejo mu gitondo arabaye, umengo ejo mu gitondo arabaye. Hari igihe uje mu masengesho ubuhanuzi bugakoroka kavuga ngo mwana wanje ndagukoreye iki, ndagukuye kwibi, mwana wanje ndakwinjije muri ibi, ukumva uvayo ufise umunezero umwe ushobora no kukumena umutima kubera kunezerwa. Ariko washika none ukabona ikibazo kije gifise iyindi sura iruta ububi ikibazo ca mbere, ukavuga ati none by'ukuri iyi niyo ya Mana duhejeje kuvugana iya dejuru canka y'inzomene, niyo duhejeje kuvugana none mpuye nibi. Nagira ndakubwire ngo yego niyo nyene mwavuganye kandi ibyo yakubwiye n'ukuri. Naba barabonye Imana ikora, barabona Imana ingene yakoze ibitangaza bitangaje hagati yabo muri Egypte, bakabona amakuba ariko bo bakaguma baguwe neza. Baravuga bati turagiye Kanani, ko yavuga ati ni igihugu gitema amata n'ubuki, ni igihugu kirimwe ibyimburwa, ni igihugu ciza. Urumva bari excite baryohewe, ariko bahura n'urugendo rurerure, urugendo rubavuna. Bakagenda bakaca basuka abana bagarutse hahandi, bavuga ati iyi niyo Mana twavuganye, ibi nivyo yadusezeranije, ibi nivyo yadusezeranije. Ariko Imana ico ndayikundira, iyo mwavuganye no muri izo ntambara nyene, no muri iyo nzingu uri kurazungurukamo, ugenda ubona ukugira neza kwayo, kuko ngo ku murango we yababera igicu. Haleluya. Yababera igicu kibafuka kugira ngo izuba ntiribije, mwijoro naho kugira ntibatsitare, ngo ikaca yihindura ikabona nk'inkingi y'umuriro ibamurikira aho baca. Nagira ndakubwire muntu w'Imana, niyaba by'ukuri wewe uri mu mugambi w'Imana, ibyago uri kuracamwo atari wewe wabyikwegeye, Imana izogenda uzogenda wumva ikiganza cayo kiri kuri wewe. Naho ubona umengo warugiye gushika hasi ngo utembe, wumve ikiganza kikuramiye kuvyure. Haleluya. Wumve ihumure ry'Imana riza ati humura mwana wanje, ndi kumwe nawe ntutinye, komeza urugendo. Haleluya. Haleluya. Ariko ibiri kwiragomba ngo mumenyane by'ukuri. Niwashika mu mugisha wawe, ntuzohave wirata inkomezi zawe, ntuzohave wirata ubuhinga bwawe bwo gukora, kuko hari umuntu ashika mu mugisha kumumenga ni igikoko n'igihangange niwe yabyishoboje. Ariko Imana irashaka ko icubahiro cayo ugumukirokonesa, ugukora kwayo gumukwemera. Haleluya. Haleluya. Uvuga ngo Imana yanje, aha ni Imana yabikoze. Amen. Ngo ibacisha mu nzira ndende, ibacisha mu nzira ndende. Nawe iyo nzira ndende uri kuracamo si umugambi wa Satani, ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana. Iragomba kugututurira, iragomba kugukuramwo ibintu byose bwibona, iragomba kugukuramwo amanyama, iragomba kumva guca bugufu ukamenya ngo ntari kumwe nayo ntacyo nshoboye. Haleluya. Haleluya. Iragomba ngo iyo nzira uri kuracamwo wemere uyicemwo. Ishobora kurimwe amahwa ego akanagucumita, ishobora kubamwo iri mu rubura bikora guhuragura, emera rukunyagira ariko kuvuga ngo ndabandanye n'Imana ikeneye. Ishobora kuri mu misozi miremure uvuga ati ndawuduga mpaka ndawuhejeje. Hari abantu bakunda ibintu byoroshe gusa, iyo habayemo ikintu kigorana baca baturugamba akavuga ati turabiretse. Oya, komeza mu rugamba
ubyinjiremo ubivogeremo. Haleluya. Komeza Imana ntishobora kuguta mu nzira. Abanyisirayeli Imana yarabaremesha, niyo bacitse intege, niyo bihebye, niyo bihebuye, Mose akaza akavugana n'Imana, Imana ikaronka ijambo ry'ihumure. Rero nawe emera uce muri iyo nzira, iyo nyene izogushikana. Ngo nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu ca Egypte, kandi Mose ajana n'amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu urumva Mose icyo ndamukundira yari umuntu hagarara no kwisezerano. Yari yaramenyanye n'Imana by'ukuri, we nta bwoba yagira, ngo adugana n'amagufa ya Yosefu ko bari barabisezeranye. Aravuga ati ndayadugana. Bantu b'Imana, nuguhagarara kwisezerano, ico wiyemeje ukagikora ukagishitsa. Haleluya. Kuko abantu benshi turakunda iyo ibintu bigoye tukagomba kubireka, ariko ni byiza ngo isezerano uba wasezeranye uryuzuza. Mose nico namukundira, yari umuntu yubahiriza ico yavuganye n'umuntu cyangwa ico yavuganye n'Imana. Haleluya. Ngo bava Isukoti bashika bacumbika Etamu, aho mu bugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu, ngo abarongore mu nzira mwijoro. Yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro, ngo ababonesheje kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Urumva, iyo umuntu yubaha Imana ukubahiriza amategeko yayo, siyo yoshobora kuguhemukira. Kandi Imana no mu ntambara uburimwo igerageza gutora inzira ikorohereza, naho biba bigoye wumva urugendo rworoshe kubera uburiko urongorwa nayo. Ikibazo nuko benshi dushaka gukora ibyo twebwe twifuza bitunezera, ntidushake gukora ibyo Imana ishaka. Rero Mose cyatumye umunsi urugendo rumworohera, kandi akumva atananiwe, naho bamutera ubwoba bagashaka kumutera amabuye bahuye n'ingorane. Mose ciza ciwe yaguma hanze amaso Imana, kandi c'Imana ivuze akagikora uko nyene. Rero twebwe ikibazo tugira uyu munsi, ntitugomba gukora iby'Imana ivuga, tugomba gukora ibyo twifuza, ibyo twe twiyumvira. Urumva ko Imana ntimwojana nayo. Rero nahawe nanje muntu w'Imana, kora c'Imana ishaka, ugwende ucaho Imana ishaka kuca, uhemere uhace. Imana ntizokurekera muri iyo nzira wenyene, Muga byose biva kurinde, biva kunyifato yawe n'iyanje. Nitwemera kugenda ukwishaka. Haleluya. Icyatumye rero ababashika nuko bari bafise umurongozi yubaha Imana. Mose yarashobora agatambamira ubwoko bw'Imana, bwahagararije akagatambama. Kandi Imana kubera ubwizigirwa yari afise imbere y'Imana, Imana ni kenshi yahinduye imigambi yari yateguye gukora ku bana ba Isirayeli, ariko Imana ikabihindura kubera inyifato ya Mose. Ese icompa we nanje natwe uyu munsi by'ukuri tukaba abantu bumvira ku buryo Imana itwizigira. Haleluya. Ku buryo Imana itwizigira, tuvuze ikavuga ngo umusabyikazi wanje aravuze cyangwa umusabyi wanje aravuze. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire, mwemere kuca muri iyo nzira, nta kabuza tuzoshika amahoro. Mwarahezagiwe, uri mwiza Mana kandi ugira neza. Shima ko urukundo rwawe n'imbabazi zawe duhora kuko bukeye nuko bwije. Kandi Mwami Imana, inzira wemera ko ducamo nta na rimwe tutazokwigera dushika, ko tuzi neza uri kumwe nawe, nta kintu na kimwe gishobora kumuhungabanya no kumutera ubwoba. Naho byoba bisa n'ibimwica ubihinduramwo bimunezereza. Rero komeza gushigikira abana bawe, wandanye kubana natwe no kutugirira neza muri byose. Hama icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.